uko ndabahaye gakeye canke mwiriwe bivanye naho ngo wese aherereye uno munsi rero tukaba turi muri commune Rugombo mu Rugombo nyene mu site niho turi tukaba twagendeye rero kuraba umuvukanye canke ugendana indwara y'ubumuga bw'amaso mugabo afise impano nyinshi. Le microphone ni Eric Manirambona alias Mapata Mapatanisho nkuko inamujandi misozi twama turiko biragenda turi kumwe kuri kamera na Claude ngira mama mu na misozi ngenda ama image yo asukuye. Uyu munsi rero twagira ibakwe byo kumushikira ahari mu rugo ndetse naho asanzwe afashirizwa kijanye n'abamutiza gitari canke mu bijanye no mu kugira aronke imibereho yo kubaho. Uyu butama rero nkuko mumubona agendana indwara canke ingwara y'ubumuga bw'amaso gira murabona katabona mugabo afise impano nyinshi atidondora beshe hari bamuzi n'abatamuzi umwe wese rero muri rwa rukundo canke bwa bumwe akagira icafashije kugira abe yibesheho mu buzima bwa misi yose murazi ingene ubuzima abugende nuko rero yidondore bice tuce tuduka kwijambo nkuko aje kubivuga mukukanye amazina yanje nitwa Manyurane nguyu abamo umwe mu bagendana ubumuga bwo kutabona mbere kubera yuko muri iyo ntumbero nyine byo bagendana ubumuga bwo kutabona mbere mbiruka no gushiraho ishirahamwe ry'abagendana ubumuga bwo kutabona twise haguruka dukore nk'abandi bashoboye. None rero birakunda none rero ntarisanzwe n'umuzisiye yacuraranga ahariya mugabo nkabacuraranga indirimbo zivuga zinahaza Imana kuko ari nayo yatumye ngeraga kuri mwanya yankoreye bitari bike kugira ngo ninaronka akanya ayo mpamvu bakimana nuko rero ngira murumvise ingene Manyurane arika aratugira atuyagira numwe kwijana agendana indwara canke y'ubumuga bw'amaso ugasanga numwe yitunganiza imigambi akibeshaho. Manyurane mbega ufise abana imbere yuko nza kukubaza cyane gishiraho wiyumviye gushinga y'abagendana ubumuga bw'amaso egome sabana kandi gani bana Imana amhejeje tari bake bafise umuryango w'abana 6 bari dusize ko n'umudamu 8 ariko muri abo bana harimo abafise umwaka n'igice Imana ikakomezageza bamwe bita amahasa n'abahungu gusa. Manyurane ati rero jewe ngaha mu Rugombo ho mbaye ndi ngaha je nyene mugabo naho ndahari ndumwe uri uvuka mu muryango w'abana 5 yemvuka mu muryango w'abana 4 kuba muri abo bane rero baba mu ntara zitandukanye icyo kuri na mama ntawe na ufise papa ntawe bose barakwicenda na 3 rero ndi ngaha mu Rugombo ndumwe nuko rero ngira murumva ingene ariko aratanga abanyakigongwe canke abafasha ukacusanga umuntu ariko arakora ibintu byo kwiteza imbere cyane ngira murumva ko yashinze ishirahamwe umugabo ubuzima bwa misi yose ingene abayeho n'ubuzima butoroshe cyane ushobora kuvuga ubuzima bwawe niko cyane rero ko mbayeho iyo ntarose wantiza gitari kugira ngo nje ahantu haca abantu benshi gucurarange mu by'ukuri ubuzima mbayeho bworoshe bwa mbere ufise igahomba ariko naho ndayifise ntagufise aho umudamu ashaka kugira abo bana ariko rero iyo nafashe ino gitari nja nyine tubita ku isoko mu by'ukuri mukukanye yitwa Bajo akashira akanitsa igitari hama akashira ko bya mikrofone ntacuraranga naronka basha abantu kigomba bandetse mu gitari ijana hari 5,000 hari 5,000 abandi bafite ibintu by'abana umwana akajya kimwe kamwe bakashira Imana yego muri make Bazo umufata umuhishushi yihe Bazo mu by'ukuri Bazo ndamuha ishusho ikomeye cyane nayo akaba ari ngiyi kuvuga arimo dawe arimo mawe arimo mwene wacu
ku mashirahamwe canke abasanzwe bafasha abantu bagendana ubumuga bw'amaso canke n'ubundi bumuga butandukanye hari amashirahamwe bamaze gushikamo canke abandi bantu haba muri komine canke mu ntara usibye gusa ko igihe byari amahasa nabonye mama umwe yasanze mu rugo kabisa neza neza mama nawe ngiye kubaza anyije tuganira akanyitondora yasanze ari umudamu wa nyakubahwa buramatare amaze gushika mu rugo kubera ko numvise ako kamo nibaze amahasa n'umuvyeyi yakugeze ko kandi kaba n'umuvyeyi kandi w'intara kandi Imana imwezagire rwose Manyurane rero benshi bariko baravuga ati warashinje shirahamwe umugabo usanzwe uri umunyamuga mbega iryo shirahamwe ryawe canke association yawe izo bijanye no kwigisha ubwa mbere iyo koperative twagize poroje yo kwiguma korora ibijyanye hama rero muri iyo koperative yacu twace twitunganya twashimye gushyiramo abantu bo hanze ya koperative twashyizemo abadamu bacu n'abana bacu kugira ngo ibikorwa ari babikora nta bantu tubyibumbire hamwe muri koperative kugira ngo babandi usanga bakorera bisunga ngo ntibabona ngo reka ngo tubagirire natwe bari utwabo nicyo twitwaze hari abamaze kuza gutemberera iyo shirahamwe ryanyu mbega ni igiti cy'abantu turi abantu 15 mugabo kubaza kubitsa ntibaraza ko ni vuba ko babiri n'abitangwe muri cyo mufunani nuko rero uwo banza ukaducishiriza kugira abantu bumve impano usanzwe isezo kandi usanzwe ugendana nazo kandi cyane Manyurane ngira muri ko murubiza yuko Manyurane n'umuntu w'impano kandi
muri make ariko arakora twagira dusabe abakunzi ba Inamujan FM, Inamujan TV. Iyi nico kiba twihaye kugira dushike ku muntu wese afise imana nawe imana cyumuco yagoheje bizina ukagira cyumuheza. Uyu muntu nta gitari afise, uyu muntu ntagi afise abana batandatu arafise n'amahasi. Mugabo dushimire cyane umuvyeyi w'intara yamushitseko akamugirira n'abandi bo bamushikeko nuwogira gitari akamufasha mwabwa bumwe bwacu dukundana na cyane abanyecibituye tugakundana n'umuvuka ntara n'uwiwacu urumva ko abayeho kandi we urumva mubwe imana yamuhaye yace avuza gitari ku bintu n'abakomeye atababikora. None rero muri bwa n'urukundo icyambere yavuze ati urupfusa umuntu urupfusiki urupfusa umwasi urupfu niki ati urupfu ni ntwari y'Imana kuko twese bidufise Imana izogira ko tuzoheza amagana. Igihe rero tuzoba twasabikanya igihe twasabikanije kwisi tuzoba dufasha baboro igihe tuzoba dufasha za mfuvyi za babandi bagenda n'ubumuga bwo kutabona babandi bose Imana ihezagira amavyage. Manyurane rero ngira wavuze yuko ishirahamwe ryawe waritanguje umushiramo abakenyezi banyu none ati nta numwe aratugeraho nikiye kintu usaba wewe? Egome ukuri ndifuza ko bozoza turaba katugerako umuntu byo kugira ngo badufashe ibitwiyemeje kurima korora kijambere batukabishika ariko hari mu by'ukuri nuko twabishyizeho nuko twabikoze turafise ikibazo dufise bwa mbere bona abagabo baba muri murabona bwambuje imbere nuko twabifise kwa mungu kugira abantu bakubana bamama baze gukora ahantu bagira icyo cyofasha bose kugira ngo umugambi none rero uri ngaha ati ntabaratugera ko mwifuza ko hari abantu bagera ko bakaraba bakabafasha no kugira koperative yanyu batera imbere mu kwitunganiza imigambi yayo byo byiza cyane kandi Imana mu bana bawe rero ifura yawe turabona ko umwuga wo kuririmba hari n'ibindi twese n'ukusoma hari umwana wowe warigishije uno mwanya kubera ko uwa mbere afite imyaka 11 niwo mubona ariko turagendana ukuvuga ari mu wa kabiri hama rero ubundi n'umuhungu afite imyaka 9 ari hari jambe ari hari yego hanyuma rero ubu rero sindashobora kwigisha ku mboje kwa mashuri mato mato cyane ariko batabesha canke atari gushikuza byo bari byo urasoma isomo yego kabisa yego nasoma Bibiliya no gusa ntari ndabizi banagenda bize kabibereke ariko nizere ko bidaherera aha uyu twaje gukorana nawe muri iyi minsi turakorana ibiganiro bitari bikeya sawa rero bizobyerekana kabisa ndabishoboye kwandika reka n'ibindi tuzokwerekana kabisa. Manyurane rero ngira murumva ko ari byinshi arasoma muzo ingabira ndimana yamuhaye burya abagendana ubumuga butandukanye bose baragize gutyo barashoboye murumva ko asoma ibisoma mu isengero arazi kwandika Bibiliya ni twende gitari ni twende nibaza n'ibindi mumva ko ashobora kwandika n'agakende umukunzi wese ubwo none mbazo ho umwana bazo rero kibazo afise naramenya ekite iwacu kuvuga ekite yacu yitwa Brian aje ndumva ndayimenye none rero bazo kumwandikira nta problem yari ihari ngabo nuko atarayimenya uzomugisha nkuko ari karakora yego kabisa nuko rero ati jewe ndiko ndakora ariko naho nkora nta gitari mfise ndagutira ati uwogira ka gitari ukagira mu mpamba tije ibintu byoca bigenda neza yego kabisa ikintu ubona baguhaye wocu ubaho kandi ukabaho neza ni nk'iki wocu usaba ikintu nobaho neza kuno mwanya noshobora nk'umudamu wanje arabona ubundi wose bworozi akazararondera utwatsi arondera twaziga agaburira udutungwa n'abandi bose hama ikindi nacyo nuko noronka aho bita isuku
ino mu rugombo tutuzo no kurema nuko ibyo bitunze abantu reka abantu baragira utuzi bakagendekanya guteka kudandaza aho udandaza nasanze bashaka bakasitanga batagira ariko ubworozi no kurima aho urima birafasha. Nuko rero manyurane urashobora kuvuga kandi adresse yawe canke ahantu bashobora kukurondera ubone wese akeneye kugira mu yawe. Bwa mbere afise agatelefone cyangwa umuriro wa zapazo cyangwa umuntu akabaza bazo cyangwa akazanga undi akabiri umwembe kasoko ati umuntu akabona twa manyurane canke agenda n'umwana utabona yabyaye amahasa umwana wese nayo barumwana kana kwishyura. Murakoze cyane. Nuko rero bakunzi ba Inamujana TV nkuko mwumva ikiganiro cyacu kigeze ku musozo, tuba turababwira rero yuko burya abantu bose mungabirana Imana yabahaye buri wese afise kw'Imana yagiye iramuhezagira nawe yamuhezagije ibimubona. Rero tubagira ducishira kandi karirimbo kamwe kugira mwumve, hanyuma twagira tubasaba umwe wese mu Imana yamuhezagije ashobora kumuterera cyangwa akamufasha akamubwira cyose abona yifuza. Urabona uyu mwana yiga mu wa kabiri natafise yimariye ashobora kumufasha ndagisabe mu mikomine mu ntara Centre Société wese mugaca mugira cyo gufasha kugira ngo umwana nawe ejo azoviremo akabano umuvyeyi wiwe azomufasha amushikane hatari kugira ngo kuba yari kumushikana. Rero umwana si umwe, umwana n'uwa bose, kandi uyu nawe ari ubwacu ni murundi mwene wacu tugire gwa rukundo rwa bwabo umwe nyene. Reka dushire kwa kandi karirimbo kamwe cyadusoza ikiganiro cyacu. Urakoze cyane. Reka rero dusozere ngaha akajambo kanyu. Ndabashimiye cyane. Numvise ku mazina ngo witwa Eric kuri ibikoze Imana izobikunye imbere kandi ibikoze nizere ko bigiye kubonwa na benshi mu by'ukuri nuko bagiye akamo buri kuri wese nizere yuko Imana izoheza igaheza ikamuhende nuko nama naririmbye ngo gukorera Imana izohembwa mu ijuru abo dukora babona nizere ko rero niba cyokora icyo niba cyo kuba anizere ko Imana izohembwa kandi nuko rero bakunzi ba Inamujana TV ikiganiro cyacu cy'umunsi kakirangire ha kaza dusubira gutaha. Nibaza ko kuri Inamujana FM ibiganiro bizoguma kwa kundi nyene kandi nawe dusoze turamutubira nk'umutumire hanyuma dushimire cyane umukameramani wacu wamwe tumubwira ati ciao ciao.